acaja muri finale bace bahura bakine barabe umugwi uzocuseruka ku mugabane wa Afrika. Hanyuma bakinyi bamaze gutsinda ibitsino byinshi hano ku mugabane wa Afrika n'umugabo witwa Mohamed Omura afise ibitsino bigira kuri 10, Mohamed Salah afise 9, Denis Bouanga afise 8, Kamori Dumba afise na Kudumbi y'umunya Gambia afise ibitsino bigira ku 8, Jordan afise 7, Pierre-Emerick Aubameyang afise 7, Mike Olunga afise 6, Moussa Baro afise ibitsino bigira kuri 6 na Victor Osimhen afise ibitsino bigira kuri 6. Ku majambo ashikijwe na Xavi Hernandez yahoze ari umumenyereza wa FC Barcelona ndetse kanatsinda akaba yaranabaye n'umukinyi w'uno mugwi nyene wa FC Barcelona. Amajambo yavuze kubijanye n'ivyerekeye umugwi canke igihugu kizotahukana igikombe cha Mondial 2026 ndetse n'umukinyi azoba meilleur buteur na meilleur joueur agatora abakinyi bo muri FC Barcelona ndavuga kandi banamuka muri Espagne ndavuga Lamine Yamal yamutoye nk'umu meilleur joueur azoranga ino Mondial 2026, Pedri Gonzalez amutora nka meilleur jeune joueur azoranga ino Mondial 2026, meilleur buteur kandi agaruka atora Lamine Yamal. Biroshe cyane kuri Xavi Hernandez ko yotora uko gukurikira kubera ko Xavi asanzwe avuka muri Espagne naco gihugu ciwe c'amavuko uretse ko Espagne uno munsi novuga tuhagaze neza urimwe mu migwi ihabwa amahirwe cyane menshi yo kuzisanga muri amigizo ifise amahirwe zotakwa igikombe ca Mondial 2026. Novuga ati Xavi Hernandez gutora Espagne ategerezwa ko yako ni naco gihugu ciwe c'amavuko ni nahavuka gutora ariko ayo mahirwe nyene yoyo kuvyo yavuze ko ivuga ko no munsi ko ari umukino uvuga ngo yakini equipe ya Barcelona kuvuga ko yatoye equipe ya Espagne ubushobozi ba office bwo twari ikombe c'isi uko yavuze Espagne ibindi bihugu tubona ko bigeze tutavuga Ubwongereza turavuga Portugal za Brazil turavuga za Argentina n'ibindi bihugu bitandukanye Ubufaransa n'andi hatandukanye najewe equipe ya Espagne ni ubona ko yubira imbere gusumba ibindi bihugu nkajewe ku bwanje Espagne biragoye ko no idoma ko ngo niwo mugwi wonyene novuga tufise amahirwe menshi cyane gusumba indi migwi yose kuzotakwa n'igikombe ca Coupe du Monde, ariko ndawubona mu migwi ifise amahirwe kuzotakwa na kino gikombe ca Coupe du Monde kuko ari imigwi nka Yeze Argentina no musi bagifise n'inyota kandi yo kugaruka gukorera umurigende wabo ndavuga ati Lionel Messi ko Argentina no musi ntibakina ngo kugira ngo bakine gusa ngo dufise ubushobozi harimo n'ubwitange bwo kumva ati turakeneye gukora ibishoboka byose kugira ngo dushimishe canke dufashe kwandika amateka no mu kinyiro nemesa ubona ko numwe mu bakinyi bishimiye cyane uno munsi atashoboye kugaragara mu myimenyerezo canke mu kibuga mu nkino serukira gihugu ukabona bagiye kumushigikira hariya muri Inter Miami karakina umupira ndetse no gufasha uno mugwi wa Inter Miami sanzwe nakina muri kano kanya kugira ngo baronke intsinzi yo muhiganwa ryabo basanzwe ko barakina rya Major League Soccer. Ariko kandi hari imigwi nka zi Portugal ubona ko nanyene ifise abakinyi bafise ubwo bushobozi bwo gushobora gufasha ino Portugal gutwara igikombe ca Coupe du Monde. Bafise kanatsinda ni nabo bafise kino gikombe ca Ligue des Nations kandi banahuye n'uno mugwi nyene wa Espagne baranawutsinda. Hari n'indi migwi itandukanye hari Ubwongereza hari za Brazil iyo yose n'ibihugu ubona yuko bifise ubwo bushobozi bari kuri Caribe yo gutahukana igikombe ca Mondial 2026 bigoye cyane rero gushira Espagne nk'umugwi ushira imbere kuvuga ati niwo mugwi ufise amahirwe menshi cyane gusumba ibindi bihugu byose, ariko kuri Xavi Hernandez biroroshe cyane kanatsinda ni wa mugwi ateza kuvuga ivy'iwabo neza cyane ni wa mugwi niho asanzwe navuka kandi kanatsinda abakinyi uno munsi bafatwa nk'abakinyi ngenderwa ko muri equipe nationale ni bamwe mu bakinyi wenyene ubwiwe yadugije muri FC Barcelona ndavuga na cyane nk'uno mwana Lamine Yamal ugarutse kamuraba ni umwana adugijwe na Xavi Hernandez nivyo ikarakora vyiza sinovuga ati ngo ivyo ngo banamuvuga ko ngo ni kumubesha cyane kumushigikira ibiranagaragara mu kibuga ivyo karakora ni ibintu vyiza urabona ko ari wa mukinyi Espagne mufise atabwo bifise urabona ko Espagne ifise Lamine Yamal ni bimwe mu nzira nziza ubona ko buri mukinyi wese wa Espagne canke mufana wa Espagne avuga ati intsinzi turayifise byanka byakunda kubera yuko turafise Lamine Yamal turafise Nico Williams turafise bano ba Mikel Merino abakinyi muri rusange ni benshi bari muri Espagne ubona yuko bari kuri Caribe yo kumva yuko botwara igikombe ca Mondial 2026 ariko biragoye cyane kumva yuko ni nawo muguhuza ubwa mbere kubganje biragoye ko no wita umuguhuza ubwa mbere ariko kuri Xavi Hernandez biroroshe cyane nico gihugu anavukamwo kandi biranoshe cyane gutora Lamine Yamal nka meilleur joueur azoranga ihiganwa rya 2026 Mondial kubera yuko niwe mukinyi yadugije muri FC Barcelona kandi ni nawo mukinyi no munsi muri kano kanya mu bakinyi beza bariko barashininga Lamine Yamal arimwo kuri Xavi Hernandez no vuga ati ni ibintu biri clear bitahurise kumva ko yotora uko nuko bisaba bimeze kugeza muri kano kano uvuga ngo muri witwaza vino vuga yakaravuga amajambo avuga ko umukinyi abona ko ushobora kuzotwara igikombe cy'isi kugeza muri kano kanya gihugu c'Ubwongereza nako gihugu ca Espagne aravuga abakinyi batandukanye nk'uwitwa Lamine Yamal ko zoba meilleur buteur avuga Pedri Gonzalez aravuga ko n'igihugu ca Maroc cyo givuga abona ko
kizoshobora kuba kiba nka equipe surprise izoshobora kuba yigenza novuga ngo neza kugeza muri kano kanya ariko nyene Houston muri equipe twese Barcelona amakwe karavugwa nuko ku munsi w'ejo witwa Robert Lewandowski nagiye kubagira imvune wanashaka agiye kuba mara nakiri ngo atari kinini cyane agiye kwiyongera ku bakintu vuba bagiye kwaragira imvune zitandukanye naho bamwe barakoragaruka bitwa Fimi Lopez, Dani Olmo, Joe Garcia, Gavi, Ferran Torres, Lamine Yamal, Ter Stegen, Rafinha, Robert Lewandowski abakinyi bashika kuri novuga umwe babiri batatu bane batara 3 7 8 9 bose bagize ikibazo c'imvune imbere y'uko ere classic iba Robert Lewandowski twarayivuze mu minsi turavuga ngo Ferran Torres yagize akabazo k'imvune abitwa Rafinha baragize ikibazo c'imvune witwa Joe Garcia azakubagira imvune uno munsi naho witwa Robert Lewandowski mukino uvuga ngo bavuga ko basigaje kuri nimero 9 ariho agira ikibazo c'imvune nawe naho atari ko amara iminsi myinshi mugabo iravuga ko no kuri classic adashobora kutazoboneka witwa Robert Lewandowski novuga ati FC Barcelona numwe mu miguri mu bibazo cyane binini kwera ariko banavunishije abakinyi bagera kuri 9 hariya kandi ugerageje kuraba bano bakinyi n'abakinyi ukunze gusanga muri liste de base ndavuga 11 batangura ni kimwe mu bibazo cyane novuga ko bwanje ntahora ko kigiye kuba kinakora ko no mugwi wa FC Barcelona na cyane cyane ariko FC Barcelona numwe mu migwi novuga ati ubu ufise solution iri hafi cyane yihuse gutorera umukinyi kana kababuze muri no mugwi wabo umutitire canke abafasha byinshi bafise Barca Athletic ndavuga Barcelona B barakunze kuyigira nka solution kunze kuzo kana baradugije umwana bavuye muri Barca Athletic araje arashininze aranabafashije mbere ibaye nayo nzira nziza yo kugira ngo afatishe n'umwanya wiwe mwiza kugira ngo agume muri no mugwi w'abakuze ndavuga FC Barcelona nkuru ugarutse ukaraba nka bapa ku Barca nabana badugijwe mu FC Barcelona yabona yuko iri mu bibazo byo kubidafise ba myugariro ba defenseur beza bashobora kuza bakabafasha ukabona baragiye barikoze muri Barca Athletic badugije pa ku Barca araje afatishije no munsi afatwa nk'umukinyi ntayigayizwa muri defenseur ya FC Barcelona baraje ngaho badugije ba Pablo Gavi urabona uno munsi nivyo nubwo ariko aragaragara nk'umukinyi ari mu mvune aguma yibasigwa n'imvune ariko ni wa mukinyi agarutse nivyo umukinyi avuye mu mvune biragoye cyane ko yoza agarutse agaruke kuri gwa rugero rwiwe gwiza ariko ukabona ni wa mukinyi byoroheye cyane kugaruka mu bihe byiwe byiza atagiye kirekire bimutwaye ukabona araje arafatishije uno munsi muri FC Barcelona barafise ba Lamine Yamal n'abana badugije ubona ko FC Barcelona ndi mu bibazo bigoye nta mafaranga bafise kuja kwisoko kugira bagura abakinyi bakomakomeye baze babafashe ariko bikoze muri Barca Athletic cyangwa muri Barcelona B badugije bana bakiri bato baramine amaro no munsi baje bafatwa nk'abakinyi bakomeye cyane nimba warumvise ba Lionel Messi no munsi urumva ko wumvise FC Barcelona wumva Lamine Yamal bafise badugije abakinyi ha Pau Victor nubwo no munsi batakibazwa mu FC Barcelona ariko bafise ivyo bakoze muri kijya gihe bari bakenewe baradugije abana nka ba Firmino Lopez no munsi urumva ko FC Barcelona ibuze Firmino Lopez yobigiye yoba ari kibe mu bibazo bibonetse cyane muri FC Barcelona kubera yuko idafise Firmino Lopez nk'umukinyi no munsi afatwa nk'umukinyi afatiye runini cyane no mu FC Barcelona anafasha no mu FC Barcelona ariko kandi kanatsinda no munsi muri FC Barcelona nivyo biravugwanzwe yuko uretse yuko Robert Lewandowski yagiye mu mvune kandi byanavugwa ngo ko ari numwe mu bakinyi atamugambe bari mufitemo kumongeza amasezerano gahunda yari gusoka kugira ngo bishoboke gukunda barondera undi mukinyi mwiza kubera yuko barafise Ferran Torres byari bisabwa ko barondera undi mukinyi baza kwa associate kuri Ferran Torres bashoboye gufashanya kuri numero 9 havugwa ngo bo baserugira se muri Borussia Dortmund ba Jena Valles muri Atletico de Madrid ariko kanatsinda nyuma yuko ivyo ava yuko ivyo bigera Robert Lewandowski agiye mu mvune shaka kumumaza hanze y'ikibuga ukwezi kose ategaragara mbese FC Barcelona undi mukinyi baza kwifashisha aza kubande nivyo ugarutse ukaraba bafise Marcus Rashford bashaka kuhengeka kuri numero 9 akaza kakina gatanga ibaro visa bafise Ferran Torres nawe nyine ashaka kuhengeka akaza gatanga ibaro visa ndetse nibaza kuhengeka Marcus Rashford Rafinha no munsi agumaja mu mvune ese niyasubira mu mvune nuwende mu numero 9 waza kwifashisha biravuga ko Houston nkuko uri kuvuga amakwe karavuga uno munsi butukeje kinyamakuru uvuga ngo DR Sport kivuga ko inyuma yuko babonye witwa Robert Lewandowski akiza akabazo k'imvune bagiko barondera ngundi mwana uvuga ngo muri La Masia Victor Barbera yitwa Victor Barbera n'umwana uvuga ngo afite n'ibiharuro uvuga ngo vyiza kugeza muri kano kana uvuga ngo aho uvuga ngo mu nkino shaka kuri 6 amaze gutsinda ibitsindo shika kuri 5 atangamo na assist imwe ngo mukiri babona ko witwa Victor Barbera ari batoza kubasubira mu kintu uvuga ngo witwa Robert Lewandowski azobasubiza no witwa nde Ferran Torres mu gihe nako witwa Robert Lewandowski wewe age kuba mara hafu kwezi kose atanyuma y'ikibuga
bigaragara ko wanashaka n'urukino rwa El Classico witwa Robert Lewandowski we tazoba akakina urukino. Iyo ni yanyicu rero nako ndanagaruka ko mvuga FC Barcelona basa nkaho bafise kandi kanatsinda ikunze no kubahira ikazi kanabafasha ukabona baradugije umwana wo muri Barca Athletic araje bafasha uno munsi kandi nyuma y'ivunika rya Robert Lewandowski biranavugwangwa cyane ko nta bundi buhinga FC Barcelona bafise nahandi mahitamwo bafise nahandi ho kwikora nahandi mikoro bafise ni muri Barca Athletic kanatsinda ino Barca Athletic ni imwe ikunze kubaramurira abakinyi bakaza bakabibihangange kanatsinda ukabona barabafashije babakoye mu bihe bigoye. FC Barcelona yaragiye mu bibazo idafise Robert Lewandowski ari mu mvune basiganye Ferran Torres ukabona badugije Marquegi bamukinishe ku rukino byasaba ko karondera amanota kenewe cyane araje ku rukino rwo gwambera batsinda igitsindo baronsa amatagera kuri 3 novuga ati rero Barca Athletic yababereye inyisho muri FC Barcelona kanatsinda no munsi Robert Lewandowski turumva ko agiye mu mvune imaze ukwezi kose urumva nta kindi cyumviye kije cihuse muri FC Barcelona bikoze muri Barca Athletic hari umwana karitwara neza mu nkino ziga kuri 6 afise ibisindo 5 nasi zigira kuri 1 uno Victor Barbera agiye gutogwa nk'umusubiriza aje gusubirira Robert Lewandowski novuga ati nta wundi mahitamo FC Barcelona bafise nayo je novuga ko Barcelona bafise inyinshi muri equipe ya mbere n'ubundi mu bisanzwe byari ko biranavuga ko bashobora gukinisha Marcus Rashford kuri nimero 9 mu kibanza cha Robert Lewandowski canke se mugabo bitwa Ferran Torres ndetse twanabonye umenga afise karite zo kubivuga ko nibaza ko inyishu ya mbere muri Barcelona kuri nimero 9 n'umugabo yitwa Robert Lewandowski kandi nako Marcus Rashford kandi bamufise muri equipe ya mbere ubundi kibazo ca mbere nahora nibaza nahora nibaza ikibazo kivuga ngo mbega Barcelona bazoshobora gupima gute Marcus Rashford bafise Ferran Torres n'umugabo witwa Lewandowski bicaye ku gatebe mugabo Jacob wanje nyuma y'igenda rya Robert Lewandowski nimwe mu bagabo nubwo havuye je bimbwira ngo biriko biha Barcelona ndetse na Sifri ku mwanya wo kubona ko Lewandowski atakibiri kuba muri projet za club ndetse bakeneye kongera kwiga uburyo bwo gusurvivinga imbere y'uko amazi arenga inkombe Jacob wanje uvuga ko kugira Robert Lewandowski mu kibuga ni ibintu bikwereka ngo nta bibazo nako kugira Marcus Rashford mu kibuga bikwereka ngo nta bibazo bikomeye cyane gose bishobora kuba mu ibura rya Robert Lewandowski ahubwo inyishu yawe ishobora kuba ivuye aho nyene kuri uwo mukinyi ashaka kugutsindira ibitsindo bibiri by'umutwe kuri wa mukinyi ashaka gutsinda ibitsindo ku mashuti kuri wa mukinyi ashaka kuvyaza umusaruro uburyo bubonetse butonya hanyuma kandi ugasubiza Rafina mu kibanza ciwe canke se kanatsinda Rafina no mu Polivara mu kibuga yanavuze ati jewe uko mbaye canke uko nkina sindi umukinyi umusatirize wo mu nimero 9 canke se wiki ndumukinya kurira abandi ntitegwa ngo ndinze gutsinza ibitsindo byinshi ahubwo mfasha abandi gutsinda nkafasha equipe gutsinda ubwo rero kuri nimero 10 ushobora kumuzana nka solution nshaka kumaze kugarukana umugabo witwa Firmino Lopez aje gukina na match ngira ngo yaje no ashobora kuyikina ndetse naramini yamara haba rero je kubwana uvuga ko ubundi abakinyi bavunitse muri Barcelona ntibari solution za club barabakinyi ubona ko bari ko baratera bava muri position yo gutangura mu kibuga muri Barcelona ari Firmino Lopez ndetse na Robert Lewandowski ariko kandi nyinshi muri Barcelona basanzwe bazifise no muri equipe ya mbere bataramana no kumaruka muri equipe B nuko kabisa bimeze Frank de Jong aza kongeza amasezerano kuno munsi novuga uno munsi aza kwamongeza novuga ngo kugeza 2029 ni Frank de Jong Houston bigaragara ko agiye kuba yongeza amasezerano kandi iteka ryo kaza gusezera aza kuba anayongeza no munsi ni ikintu cyiza cyane kandi kanatsinda byari bigoye cyane ko FC Barcelona yobura Frankie de Jong ikisanga iri mu mahoro cyane kuko kugiza no munsi nta musubirizi bararonka aza agakina buri ngice n'ivyo Frankie de Jong atanga mu kibuga novuga ati rero kongeza amasezerano kwa Frankie de Jong kanatsinda n'ivyo no mukinya ikaranakura ubona yuko kariyere yiwe nta myaka igera kuri 5 asigaje atanga nk'ivyo bamukeneye ko muri FC Barcelona kandi kuba ni nakajyo keza ka FC Barcelona kuba muri kigino gihe ciyongereza amasezerano ya Frankie de Jong kuba barategura umukinyi ashobora kuzoza kumusubiriza mu myaka iri imbere amasezerano yiwe ni yamara kuba ari karanarangira muri FC Barcelona kandi ikindi ciza kigeretswe ko nuko iyongeza ryo y'amasezerano bagiye kuba banaronka umufasha buvuye kuri we byinshi cyane bona komeye aho ubona ko Frankie de Jong numwe mu bakinya afatira runini cyane n'umugwe wa FC Barcelona hagati mu kibuga ni vyiza cyane kuri FC Barcelona kongeza amasezerano ya Frankie de Jong kandi bikongera bikaba vyiza cyane bagiye kuronka umukinyi akomeza kubafasha kuri rya poste yiwe no kuronka uburyo bwo gutegura undi mukinyi mu gihe amasezerano yiwe agiye kuba aja ku musozo ngo arangire baronke kuba barateguye umukinyi mwiza ashobora kuzoza musubirira mu kibuga nuko kabisa bimeze yuko ravuga ngo muri ino equipe yitwa FC Barcelona two tugenda nashaka ku musozo ariko tubanza tumire amasegonda make cyane hama tugenda twerekeza no kuyandi makuru karavugwa atandukanye